Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, hirya no ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, muri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko mu bumanuko muri Tanzania, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire ngaha mu gisata ca politike, aho mu mugambwe CNDD FDD hariko haravugwa indyane zikomakomeye cane. Izo ndyane zikaba ziri hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umushikiranganji wa mbere Gervase Ndirakobuca batazira Ndakugarika, umukuru w'umugambwe Colonel Reveriyano Ndikuriyo, akagwi k'abajenero batandukanye batwara umugambwe wa CNDD FDD. Abo bose bakaba bariko baravuga ko batariko barumvikana n'umukuru w'igihugu afatanije na General Prime Niyongabo. Ako kagwi k'abajenero karimwo imigwi ibiri, kacitsemwo ibice bibiri, kimwe gishigikiye umukuru w'igihugu, abandi bakaba bari inyuma ya Gervase Ndirakobuca na Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Izo njyane rero ziravugwa mu mugambwe CNDD FDD, ni mu gihe hatarimo guhurizwa kumwe kuvyo bariko barategura gukorera kino gihugu cacu c'u Burundi. Abo bose bariko barabandanya bigenza uko nyene, batariko baravuga kumwe, mu gihe General Prime Niyongabo na General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu, hamwe n'abandi bajenero bari inyuma biyemeje kuzana interahamwe na FDLR na FLN ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakabazana mu gihugu bakabaha indaro ngaho mu ntara ya Cibitoke, komine Mabayi na komine Bukinanyana. Ukuzana abo ba FDLR na FLN bakabaha indaro n'ibigwanisho, bakanategeka ko abanyagihugu bo mu makomine ya Mabayi bagomba kuza baraha indya abo bagwanyi bagwanya bagahungabanya kandi umutekano w'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Kuri ubu ngubu biravugwa ko rero ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bamwe bamuvuyeko bivanye n'abo bagwanyi yemeye guha indaro. Amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yama ashikiriza ko ivyo azokora vyose azobikora, ariko kugira ngo abo bategetsi baronke ukungene bashobora kuja guhungabanya umutekano mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ngaho mu buraruko. Babona ko hataye iyindi ngingo bazokoresha atari ukwifashisha abagwanyi bava muri ico gihugu kugira ngo bagiye kugihungabanyiriza umutekano, na cane cane ko ngo bashaka kwihorera bivanye n'uko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 boba baraciye bahunga, bamwe bakaja mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Kizigenza wabo Godefroid Niyombare nawe akaba ari we yaciye ajabuka mu ya mbere agahungira muri ico gihugu. Evariste Ndayishimiye akaba yarakoze uko ashoboye kose ngo bagarukanwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikanka. Ivyo bihejeje kwanka,
biraboneka ko rero babonye ko nta yindi nzira bagomba kwifashisha atari uguhungabanya umutekano muri ico gihugu kiri mu buraruko bw'igihugu cacu. Inyuma y'igitero cavuzwe mu Cibitoke rero, ico gitero kikaba caravuzwe mu komine ya Mabayi mu Kibira. Ico gitero bamwe bakaba baracise ic'inkuba bivanye n'uko ngo abo basoda babonye vyabaye mu mwanya mutoyi cane nk'umuravyo w'inkuba, uko nyine inkuba ibigenza. Baciye babona abasirikari benshi bahejeje gupfa, bahejeje kugwa kuri urwo rugamba. Benshi rero bakaba barabonye ko ivyo vyabaye vyatumye ubutegetsi bw'u Burundi bufata ingingo yo kwinjiza no guhamagaza abandi basirikare benshi bashasha bariko barahamagarwa kugira ngo binjire mu gisoda c'u Burundi. Uyu Koloneli Reveriyano Ndikuriyo atwaye umugambwe wa CNDD-FDD. Biravugwa ko yagiriye urugendo mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi aja mu ntara ya Kirundo, komine Bugabira na komine ya Busoni. Ayo makomine yose ahana urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu bumanuko bwaco no mu buseruko bw'ico gihugu. Aho rero yagabishije imbonerakure arazisaba ko zigomba kumera amagabo, zikaba zirikanuye, zikaba maso ngo kuko u Rwanda rwahejeje kurungika abo mwiperereza mwigendereza ry'u Rwanda ngo bahejeje kwinjirira igihugu c'u Burundi. Agasaba ko rero imbonerakure zo muri ayo makomine zohava zihagabira kandi zikama zirikanuye ko ngo ibitero bindi bishobora kuzanana gaho muri ayo makomine. Ivyo byose vyarateye ubwoba. Ivyo bituma umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo guhamagaza abasirikari bashasha. Inyuma yo guhamagaza abo basirikari bashasha kandi yaciye yemerera FDLR na FRN abaha indaro mu Cibitoke. Ivyo rero nivyo vyateje injyane zikomeye cane ziri hagati y'umukuru w'igihugu na General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi. Akaba babona ko rero mu gihe umukuru w'igihugu abandanya kwemerera abo ba FDLR na FRN bakaba ku butaka bw'igihugu cacu c'u Burundi, bizohava bikwega ingorane kandi bigakwegera abenegihugu. Ndakugarika we ntashigikiye ko abo bagwanyi baza. Bamwe mu bajenero nabo ntibashigikiye izo ngwano. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ngo arebe ko yaronka abajenero bamushigikira canke bamuja inyuma, yarahamagaje abajenerali bose b'abahutu bagwanye muri CNDD-FDD, arabahamagaza iminsi ibiri yose bariko baragira inama. Muri iyo nama rero bamwe bakaba bavuga ko ivyayivuyemwo ari uko bafashe ingingo yo kwitegurira intambara, kuko umwanya n'umwanya ngo harashobora kugabwa ibitero bikomakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kandi ivyo bitero ngo bikaba bishobora kuzanana mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Baca bavuga ko ari ukwitegurira intambara kandi bagahamagaza izo FDLR na FRN no kwinjiza abasirikari bashasha. Vyatunguye umushikiranganji Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, yari ari mu bahakana iyo ngingo, naho yahavuye ifatwa nk'ingingo nyine y'iyo nama. Imwe mu ngingo z'iyo nama mu vyigiwe iwabo w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho yari yabahamagaye kuja muri iyo nama. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone.
mugaca ujya ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane, muri abo kubaho. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.